bakunzi wa Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. Uyu munsi tukaba twagendereye mu kigwati cya Bubanza, tukaba twazanywe n'ibitari bike, twaje kurondera amakuru kugira ivyo tumenye mu banyagihugu. Tukaba twagendereye muri komine ya Bubanza, tukaba turi mu kigwati cya Bubanza, tukaba dufise vyinshi cyane dushaka kumenya, tukaba dufise vyinshi cyane dushaka kubashikiriza abakunzi ba Bujahit TV. Kuri microphone kuri Nancy Amanda, inyuma kamera hari CK Professional. Twashitse aho twagendereye, reka tumuhe akanya aramutse abariko barakurikirana ikiganiro cacu cuno musi, yongere atubwire n'amazina yiwe, hama ibikurikira byose turabimenya uko tugenda tuvugana. Ndabaramukije cyane. Imanzi mashanjuti yaje murakoze. Nitwa Nzosa Imana Nikodemu, nkaba mu ntara ya Bubanza mu kigwati cya Bubanza nyene. Twari twifuza kumenya ibitari bike. Turabona wicaye, amaguru yawe ari hejuru. Turashaka kumenya vyoba vyaragenze gute, mwoba mugwaye gute, kugira ngo abariko barakurikirana ikiganiro cacu bagire ico bokumva canke bagire ico nabo boterera, swati nk'iciyumviro canke ico boterera nk'imfashanyo. Je narasitaye nikubita hasi muri kitako, kandi n'umupfakazi sigira ikimfasha. Ambaje nyene narapfakaye nta n'umugore mfite. Nicaye ku gatebe hanze, uwumfasha aramfasha. Ndose ambaye igihumbi nkaronka agasani, imara nezewa gose ngasenga Imana. Murakoze. Ushobora kutubwira uba umaze igihe kingana gute ivyo bintu vyaragushikiye? Kubera tubiravye ntushobora gutambuka, ikindi kandi tubiravye ntushobora gukora. Woba ubimaranye igihe kingana gute? Maze nk'amezi 6 ndakiva hasi, ndaco nokura, amaguru yaravyimbye, kandi wewe nyene wayabonye. Woba ukeneye ko bogufasha nk'iki abariko barakurikirana ikiganiro cacu, abogira nk'umutima wo gufasha, woba wifuza ko bogufasha iki? Woba waragerageje kuja kwa muganga kwivuza? Narageze kwa muganga hose, baragerageje vyaraniranye. Ubu ndatahana imuhira, wabonye uwumfasha akazomba utonirira mpaye n'ibihumbi bingahe, ndafise umwana mutoya andondera utwonje. Muzamukoze. Yes, bakunzi ba Bujahit TV, abantu mukunda Bujahit TV, abantu mukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV, abantu mwoba mufise umutima wo gufasha, abantu mwoba mufise umutima wo kumva ko mwogira ico mutanze, nimwibagire kwandika muri commentaire zacu aho musi. Uwa afise umutima wo gufasha arashobora kwandika muri commentaire. N'umupapa akuze turamubona, ageze mu myaka ya zabukuru, yaravunitse, ntashobora kugenda, ntashobora gukora, kandi n'umupfakazi nagira ikimufasha. Abana n'umwana we wa nyuma, akaba ari umwana mutoyi, akaba ari we amufasha rimwe na rimwe guteka iyo habaye umugira neza, akagira ico amugaburi. Turashaka wewe ubwawe utubwire ikintu wumva ko bo gukorera kugira ngo swati cyo gufasha nko guhaguruka, cyo gufasha nko kwideplacer, kubera tubiravye turabona ko guhaguruka navyo bitagishoboka. None baragerageza ndondera amabekire, ndabe ko no haguruka nkifata cy'igihome nkarako kuguruko no zumbagira nkaraba ko byokunda. Warigeze kubaza amabekeye uko yobagugwa kugira ngo tumve ko twogira idea? Bambe ngo 70 y'amabekire. Hama ikindi kintu woba wumva wewe ubwawe atari nk'amabekiye, tuvuge nko umugira neza abonetse agura amabekiye, ikindi kintu woba wokenera niki? Icyo nokenera aya mabekiye, icyo nokenera
akampa n'akarago ndyamako nta kindi ndyama gutyo nyene. Aha muhira wo bubana nande muba mubana muri bangahe? Muhira tubara turi abantu batatu. Muri abo bantu batatu bose n'abana bawe? Bose n'abana banze gusa. Bariga canke? Bamwe bari kwishuri ntaho ubonye umuyinjiye mu nzu. Bavuye kwishuri. Yes, bakunzi ba Bujahit TV bandaye mukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV, ntimuze muribagira kugira subscribe, like, share na comment. Tukaba turi ibubanza mu kigwati ca Bubanza, akaba ariho twashoboye guhurira n'uyu mu papa agwaye, umupapa afise ikibazo akeneye ko hogira abamufasha. Ivyo akeneye ntabwo ari ibintu bigoye cyane ku buryo vyonanira abantu bafite umutima wo gufasha kumufasha. Arakeneye amabekiye agugwa 70,000, arakeneye agakeka ko kuryamako katarenze 220,000. Urumva arakeneye abo mugaburira bivanye nuko ari umupfakazi adashobora, donc atawe afise amufasha kandi ubwiwe atagishoboye kwironderera. None ga Mutama, ikintu kikunda kukubera intambamyi muri aya mezi 6 umaze udatambuka niki? Intambamyi nuko ntakiva no hasi, ivyo birambabaza gose. None nogira guteka nshuti yanje. Utaragwa ngo uvunike umugare, wakora ibiki? Naramugaje nari umupende nasiga uturangi. None ga muze, umuntu agufashije nk'izo bekiye ko nubundi utagishobora gusiga irangi, akagufasha nako karago, urumva bizoba bihagije, bizoba bikwiye? Inzara nayo akanzarira n'agaciro n'uduharage ngashira mu nzu, hanyuma ngaraba ko naje ega no ditambukana ntariye no hwera. Muzamukoze mumbaye n'utwo gutyo. Yes, bakunzi ba Bujahit TV, ndashimiye cyane abantu bakurikiranye ikiganiro cacu, ngo mbandamuhe akanya agira ico abwira abakurikiranye ikiganiro cacu. Nimuze muribagira kugira subscribe, like, share na comment. Kuri microphone mwari kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera CK Professional. Reka tumuhe akanya uyu mupapa agire ico abwira abakurikiranye ikiganiro cacu, n'abantu boba bafise umutima wo gufasha. Abantu bafise umutima wo gufasha ntimuze muribagira kuvyandika muri commentaire. Baragerageza ko soboye kose wumva ico kiganiro tuganiye, baze bavyumve ko ngowe, baze batigerageze kose uko bomfasha nshuti yaje. Muzamukoze. Turabashimiye cyane, ntimuze muribagira kugira subscribe, like, share na comment. Ciao, bye.